ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndongeye kubaha ikaze muri kino kiganiro kuvayo. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga riti hari gushumbushwa. Niryo jambo tugiye gusangira. Turasoma mu gitabo cya Matayo igice cya 19, turasoma umurongo wa 27, hama turasimba dusome ku murongo wa 29. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Buno Petero aramubaza ati, mbega twebwe ko twaretse byose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? 29. Umuntu wese yasize urugo canke bene nyina canke bashiki be canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira. Amen. Mwami Yesu turaguha icyubahiro, turagushimye kubw'aya majambo. Reka no majambo ashikane benshi kugororoka, maze nasame nawe wivugire mu izina ryawe Yesu Kristo tubisabye. Amen. Niri jambo rivuga ngo hari gushumbushwa. Niryo jambo tugomba gusangira kuri uno munsi. Aya majambo n'amajambo yavuzwe mu gihe Yesu yari kumwe n'intumwa ziwe. Yesu yari afise intumwa 12 yari yarabanuje mu bantu benshi, kandi yari yarabakura mu bintu bitandukanye. Bibiliya iravuga yuko benshi muri bo bari abarobyi, harimo mbere n'abatoza kori, hakabamo n'abaganga. Reka nakubwire, abo bagabo bari barahetse ibyabo, baheba ubuzi bwabo, baha ibintu byabo binjiriza amafaranga. Bamwe baheba ubusuma kuko harimo abatoza kori biba bagatunganirwa, barabivamo bemera gukurikira Yesu. Ariko Petero umunsi umwe arabiraba, aravuga ati, uyu mugabo nawe tuguma tumukurikira, mbega ibyacu bizogenda gute? Kuko bari bazi yuko azopfa agasubira mu bwami bw'iyo mw'ijuru. Baravuga ngo mbega bizogenda gute? Mbega twebwe ibyacu nibamara kugenda bizomera gute? Twe twamukurikiye ko twamaze guhera ibyacu ko twabitaye, mbega amaherezo yacu, impera yacu ni iyahe? Yesu arabaraba maze arababwira ngo, umvirize ndababwire ngo uwahebye se na nyina, uwahebye ibyiwe, uwahebye abana, uwahebye itongo, akabiheba kubera ubwami bw'Imana, akabiheba kubera gukurikira Yesu, ngo uyo onye ngo hari impera yiwe yateguye. Arababwira ngo bazohabwa ubugingo budashira, bongere babyishurwe umurengera ngaha ku isi. Nagomba nakubwira inshuti mwene data uri kurangurukira, reka nkubwire, sinzi ibyo wahebye kugira ngo ukurikire Yesu, sinzi ibyo wahebye kugira ngo ushobore gukorera Imana, sinzi ibyo wahebye kugira ngo unezereze umutima w'Imana ukurikire Yesu, sinzi ibyo wavuyemo byahora bikwinjiriza amafaranga, sinzi ibyo wahebye byahora biguha icyubahiro. Ariko nagomba nakubwira ngo hari impera yawe, kandi impera yawe hari impera z'ubwoko bubiri. Hariho ukuragwa ubwami bw'Imana mu ijuru, ariko utaraza mu ijuru ukingaha mu isi, hariho kubyishurwa umurengera. Reka ndakubwira inshuti mukundwa, hari igihe umuntu akizwa, hari igihe umuntu akorera Imana, hari igihe umuntu yitanga ku bwami bw'Imana, abantu bakamucira imanza, abantu bakamutwenga, abantu bakavuga yamuhe. Ariko nagomba nakubwira ngo reka bagutwenge, reka bagucira imanza kuko wakurikiye Yesu. Ariko hariho impera, hariho inshumushanyo, hari ugusumbushwa kwateguwe, hari ugusumbushwa kwawe. Ibyo wahebye byose, hariho umunsi abantu bazomenya yuko atawakurikiye Imana ashobora gupfa umuhimbiri, atawakurikiye Imana bigenda ngo bihere gutyo onye. Reka nakubwire ngo
Yesu hari ugushumbusho yaduteguriye, hari ugushumbusho kudasanzwe yaduteguriye. Wowe gumana nawe gusa, ugumana na Yesu, umukorera, ntusubire mu byo wahozemo, ariko gumaho nyene. Hari ugushumbusho yateguye, hari ugushumbusho yateguriye abamwiteguriye, hari ugushumbusho yateguriye abariko baramukorera, hari ugushumbusha yateguriye abihevye, abahevye ibyabo, abavuye mu byaha, abahevye kwiba babiheba kubera Yesu. Abo bonye ngo hariho ugushumbuswa yabateguriye. Amahoro y'Imana abane namwe mwese, amen.